mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. I Bujumbura mu Burundi kuri uyu wa mbere hasojwe inama mpuzamahanga y'urubyiruko ku rwego rwa Afurika. Ni inama yaganiriye ku ruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere amahoro n'umutekano kuri uwo mugabane. Turakuyemo nuko twashoboye kubona ko mu ngingo zafashwe harimo icyo kurwanya abahungabanya umutekano muri Afurika, bakabwira hasi hanyuma bagafata n'ibintu bikomeye neza urwaruka rugashobora kugira guhabwa ikibanza gikwiye mu gihe guharanira amahoro n'umutekano. Uwo ni Umurundi Eric Nsengimana uyobora ishyirahamwe ry'urubyiruko Afrique AJAP. Mu Burundi kandi leta yakuye ku rutonde rw'abakozi bayo abantu 750 bahembwaga badakora, byatangajwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Nyuma y'imyaka hafi 30 ari mu buyobozi bw'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch, umunyamategeko w'umunyamerika Kenneth Roth yatangaje ko ateganya kwegura muri uyu mwaka. Nawe irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma y'uko ubwato barimwo bwebiye mu mazi y'inyanja Atlantique hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibigo bibiri by'umuryango w'abibumbye byatangaje igikorwa cyo gusaba miliyari z'amadolari yo gufasha impunzi ziva mu gihugu cya Ukraine hamwe n'abataye ibyabo imbere mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Ibintu birushaho kuba nabi muri Ukraine byatumye ishami rihuza ibikorwa byo kwita ku kiremwa muntu OCHA rikuba kabiri amafaranga ryari ryasabye mbere angana na miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari. Ayo mafaranga yasabwe ku ikubitiro Uburusiya bukivogera Ukraine mu kwezi kwa kabiri tariki 24. Kuva icyo gihe OCHA igereranya ko umubare w'abantu bakeneye imfashanyo y'ubutabazi wiyongereye uva kuri miliyoni 12 ujya kuri 15,700. Umuvugizi wa OCHA Jenski Rayerki avuga ko iki kigo cyawo cyongeye gusuzuma amafaranga cyari cyasabye, gisanga hakenewe miliyari 2 na miliyoni 250 z'amadolari yazatuma babasha gufasha miliyoni 8,700 muri abo bakozweho n'intambara mu mezi 6 ataha. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko ryongeye gusuzuma amafaranga ryari ryasabye. Ubu HCR irashaka miliyari 1 na miliyoni 850 z'amadolari yo gufasha impunzi miliyoni 8,300 z'abanya-Ukraine bitezwe hamwe n'imiryango yabakiriye mu bihugu baturanye bashakiyemo ubuhungiro. Umubare witezwe w'impunzi urenze inshuro 2 miliyoni 4 HCR yatekerezaga ko bashobora kuzakenera gufashwa ubwo intambara yadukaga. Umuvugizi wa HCR Shabia Mantu yavuze ko ibi bihe bikomeye. Mu mezi 2 gusa hagaragaza ko abantu miliyoni 5,200 bahunze Ukraine bashaka ko amahanga barindira umutekano. HCR burira ko ihungabana rituruka ku ntambara rizagira ingaruka z'igihe kirekire ku bantu byabaye ngombwa ko bati byabo 90% b'abagore n'abana. Yongeraho ko ibyangombwa by'ubutabazi bizarushaho gukenerwa, abantu bazakomeza kuva mu byabo, kandi ko amakuba yugarije ikiremwa muntu atazahagarara kugeza intambara irangiye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'abibumbye aravuga ko abana bagera kuri miliyoni 2 bashobora kwicwa n'inzara mu ihembe rya Afurika. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. ONU imenyesha ko ibitero by'imigwi y'abagwanyi b'intagondwa zo mu idini rya Islam bo muri Burkina Faso byiyongereye inshuro 11% mu kwezi kwa kabiri. ONU itangaza ko mutubabarire iyo nkuru niraboneka, ariko ahubwo iyo yari itangiye nuko muri Burkina Faso havugwa ikibazo cy'inzara ikabije, ahanini n'umutekano muke uterwa n'imitwe y'intagondwa za Kiislamu. Ni inkuru nk'uko mwari mubyumvishije yateguwe na Oriane Tangishaka.
onu imenyesha ko ibitero vy'imigwi y'abagwanyi b'intagondwa zo mu idini rya Islam bo muri Burkina Faso vyiyongereye inshuro 11 kw'ijana mu kwezi kwa kabiri. onu itangaza ko bamaze kwica abantu ibihumbi n'ibihumbi, bongera batesha ingo abandi amamiliyoni. Ivyo vyatumye abanyagihugu bataja ku mirimo yabo y'uburimyi. Icegeranyo gishasha casohowe n'ibiro vya leta vyifatanyije n'ibiro vya onu bitandukanye batangaza ko abanyagihugu bashika ku miliyoni 3.5 ari bo batagira imfungurwa, abandi ibihumbi 630 bafise inzara y'umurengera. Basanga ivyo bitigiri vyaraduze inshuro 82 kw'ijana ugereranyije n'ibitigiri vyo mu mwaka uheze. Umuhinga ajejwe ivyerekeye ingaburo mu biro vya onu bijejwe kwitaho abana kw'isi UNICEF, Claudine Kanoti, avuga ko ibijanye n'ingaburo bitera vyunyuka mu gihugu. Avuga kandi ko bantahonikora batera biyongera. Umuyobozi w'ibiro bijejwe ingaburo mu bitaro bikuru vy'umugwa mukuru wa Wagadugu, Clarisse Nikema, avuga ko igitigiri c'abana bakigwa muri ivyo bitaro bitewe no gusinzikazwa n'inzara caduze inshuro 2 ugereranyije no mu myaka 2 iheze. Nikema avuga kandi ko atakibanza gihari co kubitaho. Irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'inyanja Atlantika hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Nyonga. Umwe mu bimukira yarahasize ubuzima, abandi 26 bakaba bataratorwa gushika muri aka kanya. Iyo mpanuka y'ubwato barimwo yabaye ku munsi wa mbere kuko vyatangajwe no munsi n'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi b'igihugu ca Espagne. Barashoboye gutabara abantu 34. Ubwo bwato bwari buvuye muri Sahara yo mu burengero, intara Maroc yiyitirira, butwaye abimukira 60. Abimukira batabawe bashitse ku kibuga c'indege co ku mazinga ya Canary igihe c'isaha 4 zo mu gitondo uno musi wa kabiri. Abari muri ubwo bwato bose baturuka muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ubundi bwato bubiri bwari butwaye abantu bagera kuri 63, bwarimwo abana 2, bwaratowe buriko bureremba mu mazi y'ibahari Atlantique mu manuko bw'amazinga ya Canary. Abari muri ubwo bwato bwompi barashoboye gutabagwa. Amazinga ya Canary yarakoreshejwe cyane mu myaka ya vuba n'abimukira bagerageza gushikira akarere k'Uburaya. Umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'iminsi mike icyo cyorezo cyongeye kwaduka mu mujyi wa Bandaka uri mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Nyongava. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko uwo ari umupfasoni w'imyaka 25 yari muramukazi w'umuntu wa mbere yahitanywe n'ico kiza. Yatanguye kwerekana ibimenyetso by'iyo ndwara imisi 12 imbere y'uko yitaba Imana. Uwa mbere yahitanywe n'ico kiza yatanguye kwerekana ibimenyetso ku itariki 5 yo ku kwezi kwa 4. Yamara ntiyarondeye kwivuza mu kiringo kirenga 7. Yitavye Imana ari mu kibanza abantu bavurirwamwo Ebola haheze imisi 16. Abantu batari munsi 145 barahuye mu kibanza kimwe n'abo bantu babiri banduye Ebola. Amagara yabo akaba ariko akurikiranirwa hafi. Ikiza ca Ebola cari yadukije muri Kongo inshuro 13 imbere yaho, harimwo hagati y'umwaka wa 2018 n'umwaka wa 2020 mu buseruko bw'igihugu, aho cahitanye abantu bagera ku 2300. Ico kiza caheruka kwiyadukiza mu kwezi kwa 12 umwaka uheze w'2021 mu buseruko bw'igihugu. Ico gihe cahitanye ubuzima bw'abantu 8. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yakuye ku rutonde rw'abakozi bayo abantu 750 bahembwaga badakora. Byatangajwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali. Ubushikiranganje bujeje kwitaho akazi n'abakozi ba leta bwatangaje ko bwijukiye kurondera no guhagarika abakozi boba bahembwa badakora. Muri raporo yashize habona y'ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi 6 aheze, umushikiranganje Tade Ndikumana yemeje ko abakozi nk'abo basahura leta ari benshi. Yavuze ko bakwiye no gushengezwa mu butungane. Ndikumana yavuze ko amaze kumenyekana abarenga 750, abenshi muri abo nabi
n'abitavye Imana imishahara yabo ikaguma isohoka igatwagwa n'abandi, abahinduye akazi canke abahembwa kabiri kubera ukwihenda kw'imashini nyabwonko canke bigakorwa n'ibigirankana n'umukoresha. Hari igisata c'ubugenduzi aho tuguma turaba yuko abakozi duhemba bari ku kivi koko. Birashika rero ugasanga umuntu arahembwa mugabo Murundi ariko arakora nk'umutore, naco gituma amadosiye y'abakozi 150 yahagaritswe. Ico gihe duhagarika imishahara kugira ngo tubanze turabe neza yuko umukozi ariko arahembwa ariko arakora koko. Ni muri iyo ntumbero nyene sura tukaraba mu madosiye yuko impamyabushobozi abakozi baba bazanye arizo zemewe n'amategeko. Ico gituma hashoboye kwinjira mu gihe ca leta amafaranga agera ibiyoni 262,693 n'amafaranga 22. Ikindi ubwo bushikiranganji bwahagurukiye no kugwanya ihagarikwa ry'akazi rikunze kwibonekeza cane cane mu bisata vy'abaganga n'abarimu bagize ibice birenga 50% vy'abakozi ba leta baharugwa mu bihumbi birenga 80 hatarimwo abasirikare n'abapolisi. Aha Tade Ndikumana twari ubwo bushikiranganji yemeje ko ibiganiro ari byo bitegerezwa gushigwa imbere. Ico gisata c'ubugenduzi kirumvikanisha abakoresha n'abakozi ku buryo amadosiye 68 yashoboye gutorerwa inyishu ikagenda neza. Igisata ca gatatu cerekeye ibiganiro mu kazi. Uwo mugwi rero warashoboye gutunganya ibiganiro bitari bike bigera ku 152 kugira ngo amatati aba yadutse hagati y'abakozi n'abakoresha atore inyishu bitarinze kuja muri yegeregere, nta njyane zihari. Ubushikiranganji bw'abakozi ba leta bwongeye ko buriko burategura politiki itomoye y'akazi n'amagara meza. Bavuga ko uwo mugambi uzotuma abakozi baba abo mu bisata vyigenga canke vya leta bategekanirizwa kazoza bose bakavugwa neza kandi yakirindwa n'amasanganya hitana ubuzima bw'abakozi mu kazi ka minsi yose. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi ahamagarira abakozi bose mu gihugu baba bikorera utwabo canke abakorera leta kugwiza umwimbu kugira ngo bazoshobore kongerwa umushahara, kuko kuri we umukozi abegwa n'impembo, udakora nawe akabegwa n'ibihano. Yizeza ko gutunganya ukunganisha imishahara ku bakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bigeze kure kandi ko atawuzorenganywa. Uwo mugambi ukazotangurira mu barimu bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, kuko ari bo bamye basaba ko imishahara yabo yosubirwamwo ikisununura maze ikanganishwa n'iy'abandi nk'abacamanza. Yaboneyeho akaryo ko kubwira abakozi ba leta ku munsi mpuzamakungu wabagenewe wimuriwe ku munsi wa mbere uza itariki 2 aho guhimbazwa ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu nk'uko bimenyerewe, kuko iyo tariki izoshika ari ku munsi wa Mungu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Leta y'u Rwanda iratangaza ko mu minsi ya vuba igiye gushyiraho ikigega kizafasha abari mu rwego rw'ubuhanzi. Iravuga ko uru rwego ruri mu zakubititse cyane mu gihe cya COVID-19, ariko abahanzi nabo barasabwa kwishyira hamwe kugira ngo kubafasha bizabashe koroha. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Uhereye ku bisobanuro by'abahagarariye inzego zifite aho zihuriye n'ubuhanzi bwumvikanisha nta shiti ko urwego rw'ubuhanzi rufatiye runini umuryango rubarizwamo. Ku ruhande rw'u Rwanda kuva mu bihe byo hambere no kugeza ubu abahanzi ntibahabwa agaciro. Ahanini bishingira ku muco wabo, bigatuma umuhanzi bahora bamubona nk'umuntu uciriritse. Iyi ishobora kuba imwe mu mpamvu zatumye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo byari bimeze nabi abo muri urwo rwego bararushijeho kuzahara. Magingo aya abo muri uru rwego leta ivuga ko itabatereranye. Bwana Aimable Twahirwa, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, avuga ko inzego zifite aho zihurira n'ingengo y'imari ziri guteganya gushyiraho ikigega cyihariye kizita ku bahanzi, ariko nta gihe ntarengwa atanga kizagiraho n'umubare w'amafaranga bazashyiramo ku ikubitiro. Tubyigaho kugira ngo icyo kigega gishyirweho, none hashyirwaho n'amabwiriza akigena kugira ngo abahanzi n'abakora muri iki gisata cy'ubuhanzi bagere kuri ayo mafaranga kugira ngo bakore ibintu bihanga imirimo bibagirira akamaro bitabagoye. Birakigwaho rero, igihe cyose nibimara gusohoka bazabimenyeshwa, bumve n'uruhare rwabo. Ayo mafaranga urumva ntabwo ari amafaranga umuntu aha umuntu gutya,
barayamuha kugira ngo bizamura urwego arimo nk'uko byakozwe mu nzego z'amahoteli n'ibiki byose tumvaga no muri izi nganda ndangamuco bigomba gukorwa mu bantu bakubititse cyane muri iki gihe cya covid-19 mu rwa mbere. Turumva rero ko mu mezi make iyo nkuru izasakara kandi turabyizeye. Uganiriye n'abahanzi batandukanye ku ishyirwaho ry'iki kigega basobanura ko bari bakinyotewe, bakavuga ko kizaba ari inkunga ikomeye mu iterambere ryabo. Intore Jean de Dieu Tuyisenge ni umuhanzi w'indirimbo nyinshi zibumbatiye insanganyamatsiko zimenyesha politiki za leta. Aravuga ko gushyiraho ikigega kibitaho bizababera urufunguzo mu bigo by'imari bitashoboraga kubagirira icyizere mu nzira zo kwaka inguzanyo ngo biteze imbere. Nubwo bitangiye ari iki kigega, ariko ngira ngo bizafungura n'amabanki. Nabona hari aho byakunze nk'icyo kigega leta yashyize, ikabona hari umuntu hanze wahawe amafaranga agakora alubumu akayigurisha, bizatuma na ya mabanki afunguka. Ibone ko no muri creative industry bakwiye gushoramo amafaranga kuri ubwo buryo bwafasha abahanzi. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta banki ishobora kuguha amafaranga kubera igihangano cyawe wakoze cyangwa kubera umushinga ufite uteza imbere ubuhanzi udafite indi ngwate itari igihangano. Kugira ngo baguhe ayo mafaranga no ko ukora uwo mushinga, ariko ukerekana ahandi hantu uzishyura, kubera ko bagaragaza ko ubuhanzi bwacu butizewe. Madamu Janvier Mukangozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda nawe asanga iki kigega cyakwita ku iterambere ry'umuhanzi ari ngombwa, na cyane ko hari n'izindi nzego zashyiriweho uburyo bwo kuzitaho. N'abahanzi rero kubera intege nke bagifite mu gihugu, kwihuza, gukora ibifatika, kubahuza n'amasoko, ni ngombwa ko icyo cyajyaho. Kigiyeho cyadufungura, abahanzi bakabasha kukigeraho, bakabasha gutunganya ibihangano byabo, bakabasha kugera ku masoko yo mu karere ndetse n'amasoko mpuzamahanga, bityo ubushobozi bwabo bukubakwa kugeza igihe nabo ubwo bazageraho bakigira, bakikorera ikigega cyabo ubwabo. Ku rundi ruhande, umuyobozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi agasaba mbere na mbere abahanzi kwishyira hamwe bakareka kuba abanyamwigendaho. Ikintu cya individualisme cyabayeho mu buhanzi kuva bwabaho mu Rwanda nicyo cyatumye bukomeza gucika intege. Tukaba twibaza ngo ubu niba Nigeria ifite uruganda rwa filime rwinjiriza igihugu ntibuka pourcentage, abandi bagakora ibiki? Kubera iki? Bafite urwego bakoreramo, bahuriramo. Bitanga imbaraga rero. Individualisme rwose nta kintu imara. Atatana inzego zishaka gukorana nabo ntibabona aho bababariza, n'ubumenyi ntibwiyongere. Ni inyungu nyinshi cyane zirimo kwishyira hamwe kw'abahanzi. Leta y'u Rwanda itangaje iby'iki kigega cyakwita ku iterambere ry'abahanzi bihurana n'umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umutungo bwite mu by'ubwenge. Itegeko rigenga abahanzi n'ibihangano byabo rimaze imyaka ririho mu Rwanda, ariko risa n'irigisinziriye mu bitabo kuruta kwishyira mu ngiro. Kuri Intore Tuyisenge agasanga mu kubateza imbere n'iyo ngingo abakoresha ibihangano byabo binyuranyije n'amategeko bakisuzumye. Nkuko ntashobora kuza ngo njye mu isambu yawe mbe nacamo igitoki, cyangwa ngo njye ahantu wahinze ibigori byawe mbisarure, cyangwa ngo ninza nsanga imodoka yawe iparitse ku muhanda nyifate nyitware. Ni nkuko nawe udakwiriye gufata igihangano cyanjye ngo ugikoreshe mu buryo bukubyarira inyungu, kandi njyewe nyiri igihangano nta kintu kimariye. Mu cyerekezo cy'imyaka 5 inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda irateganya gushyiraho inzego zihamye z'abahanzi. Irateganya kandi ubufatanye n'abandi bahanzi mu karere no hanze yako, no gukomeza kwiyubaka kuko ikora itaragira ubuzima gatozi kubera guhora batatanya umubare wa nyawe w'abahanzi mu Rwanda ntuzwi. Icyakora inama ibashinzwe ivuga ko bibumbiye mu ngaga zigera kuri 7, 2 muri zo urw'abanyamuziki n'urw'abanditsi b'ibitabo nizo zifite ubuzima gatozi gusa. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe nduwibugo. Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi muhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapapapapapa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. I Bujumbura mu Burundi kuri uyu wa mbere hasojwe inama mpuzamahanga y'urubyiruko ku rwego rwa Afurika. Ni inama yaganiriye ku ruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Eric Nsengimana uyobora ishyirahamwe ry'urubyiruko nyafurika AJAP Africaine, amubaza ibyo bakuye muri iyo nama. Uko twabonye iyo nama twayibonye neza ko ubwa mbere inama yari nziza kuko yashoboye guhuza igihugu byinshi ku isi, abantu barenga 200 bari bayitabiriye ku murongo n'abandi ijana bari muri sare mu ngaha i Bujumbura. Babonye ko inama y'ikiraba ijanye n'umutekano ijanye no kugaruka muri Afurika yari inama nziza ko twarabiye hamwe ibijanye n'umutekano bijanye n'ivyokorwa, kandi ikindi kintu naco cari gishimishije abafasha nk'abayitabye bashimye n'uko yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu kuva iyo nama iba mu bihugu bya Afurika, ikaba itari bwigere hari umukuru w'igihugu ayitaba, yitabirwa n'abahinga bo muri mu majambo make. Eric Nsengimana, ikintu mwakuye muri iyo nama ni ikihe? turazi ko namwebwe mufise ishyirahamwe ry'urwaruka. Mu majambo make icyo twakuyemo ni uko twashoboye kubona ko mu ngingo zafashwe harimo icyo kurwanya abahungabanya umutekano muri Afurika, bakabwira hasi, hanyuma bagafata n'ibintu bikenewe n'ibyo urwaruka rugashobora kuba kibanza kiri guharanira amahoro n'umutekano hamwe, kandi n'uko kwijukira ibikorwa by'iterambere, ni ukuvuga ibijyanye n'ibyo biteza imbere kugira ngo ibintu biteze n'injyane muri Afurika mu rwaruka bigabanuke. Bikaba ari byo bishyira imbere cyane kubera ko babonye ko ubukene n'uburyo buke bw'urwaruka bituma intambara ziguma ziyongera muri Afurika. Urwaruka rwari rwitabye iyo nama ku bwanyu rwakiriye gute akamo rwatewe, cyane cyane akamo karusaba kwitandukanya n'abanyapolitike ahubwo rukijijukira ibikorwa by'iterambere? Urwaruka rwari rwitabye rwarashoboye no kwerekana imigambi ruriko rurakora y'iterambere no kuko rwamaze gutangura gutahura ko iterambere ari rikomeye cyane. Akamo rwatewe kuko akakiriye neza, kandi barashima ko ari impinduka muri Afurika. Eric Nsengimana, umukuru w'ishyirahamwe AJAP Africaine mu Burundi, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwahaye radiyo ijwi ry'Amerika. Nyuma y'imyaka hafi 30 ari mu buyobozi bw'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch, umunyamategeko w'umunyamerika Kenneth Roth yatangaje ko ateganya kwegura kuri izo nshingano mu mpera z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Ibyo bikubiye mu itangazo uwo muryango akorera washyize ahagaragara kuri uwa kabiri. Ni inkuru twateguriwe na Temistokle Mutijima, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Muri iri tangazo Human Rights Watch irashima akazi kakozwe na Bwana Kenneth Roth mu gihe yari amaze ayobora uwo muryango kuva mu 1993. Ubuyobozi bw'uyu muryango buvuga ko Bwana Roth yawufashije kwaguka kuva ku matsinda mato y'abaharanira uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'akarere kugera ku guhinduka umuryango mpuzamahanga ukomeye uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi yose. Ku buyobozi bwa Bwana Roth, abakuriye uyu muryango bavuga ko Human Rights Watch yagutse kuva ku bakozi 60 bakoreshaga ingengo y'imari ya miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika, ubikaba igeze ku basaga 550 bakorera mu bihugu birenga 100, hamwe n'ingengo y'imari igera hafi kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. By'umwihariko mu 1997 umuryango Human Rights Watch uri mu yegukanye igihembo cy'uwaharaniye amahoro cyitiriwe Nobel kubera uruhare yagize mu bukangurambaga bwo guca ikoreshwa ry'ibisasu bya mine bitegwa abantu mu butaka, mu ishyirwaho ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha no mu guca ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. Akazi n'ubuvugizi bw'abakozi ba Human Rights Watch kandi byagize uruhare rugaragara mu iburanishwa n'ikatirwa ry'abahoze ari abategetsi bakomeye b'ibihugu bahamijwe ibyaha byo mu ntambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Abo barimo nka Charles Taylor wategekaga Liberia, Alberto Fujimori wa Peru, ndetse na Radovan Karadzic hamwe na Ratko Mladic bahoze bategeka Bosnia mu gihe cy'intambara.
Kuri ubu umuryango Human Rights Watch uvuga ko urimo gukusanya amakuru ku byaha bikomeye by'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bihugu nka Ukraine, Birimaniya, Afghanistan, Ethiopia, Syria na Yemen, ibihugu biri mu bigera ku 100 uwo muryango ukoreramo umunsi ku wundi. Bwana Roth mu ijambo ryo gusezera mu nshingano yashimye intambwe umuryango yarayoboye umaze gutera muri iyi myaka ishize. Ati, nagize amahirwe akomeye yo kumara hafi imyaka 30 nubaka umuryango umaze guhinduka nyambere mu guharanira uburenganzira bw'abantu hirya no hino ku isi. Human Rights Watch nisohokanyemo icyizere ko abakozi b'abanyamurava n'abanyempano ifite bazakomerezaho urwo rugamba mu mbaraga nyinshi, guhanga ibishya no kurushaho gukora neza. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko Kenneth Roth yafashe inshingano zo kuwuyobora mu bihe bikomeye by'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ibyo ni nk'intambara n'ubutegetsi bw'igitugu mu bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba byakurikiye isenyuka ry'icyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, nyuma hagakurikiraho na Jenoside mu Rwanda. Uyu muryango uvuga ko Bwana Roth yashyizeho itsinda ry'abashakashatsi bakomeye babihuguriwe bakoraga ku byaha byo mu ntambara n'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu. Uko abo bashakashatsi bagendaga batahura ibihamya by'ibyaha, ni nako Human Rights Watch yatangiye gushyira igitutu ku muryango w'abibumbye, haza gushingwa inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ebyiri, urwashyiriweho icyahoze ari Yugoslavia n'urwashyiriweho u Rwanda. Mu bashimiye Kenneth Roth ku ruhare rukomeye mu guharanira uburenganzira bwa muntu harimo na Madame Fatou Bensouda wahoze ari umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Madame Bensouda yagize ati, ishyaka rizira ubwoba rya Kenneth mu guharanira ubutabera, umurava we n'impuhwe yagiriraga bavukijwe uburenganzira n'abakorewe andi mahano byari birenze inshingano ahabwa n'umwuga we, ahubwo ni ikintu cyari mu myemerere ye. Nge n'abo dukorana yatubereye icyitegererezo cyane. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko iyi mikorere ya Bwana Roth yo kutagira n'umwe atinya mu gihe aharanira ubutabera n'uburenganzira bwa muntu yamukururiye abanzi benshi. Nubwo ari Umuyahudi ndetse se umubyara akaba yarahunze itotezwa ry'abanazi mu Budage afite imyaka 12, yagiye yibasirwa kenshi kubw'uko umuryango yarayoboye wanengaga ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa na leta ya Isiraheli. Leta y'u Rwanda kandi nayo yakunze kumunenga cyane nyuma ya za raporo umuryango yarayoboye wagiye utangaza ku bijyanye na Jenoside no ku mahano n'ibindi bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu bikorwa mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Raporo uyu muryango waherukaga gusohora mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka ikaba nayo yarashinjaga leta y'u Rwanda kubuza amahwemo abaharanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru, abo mu mashyaka atavuga rumwe na leta n'abandi bagaragaje ibitekerezo bitari mu murongo wa leta ku ngingo runaka. Leta y'Ubushinwa kandi nayo yamushyiriyeho ibihano inamwirukana muri Hong Kong mu kwa mbere kwa 2020 ubwo yajyagayo kumurika raporo mpuzamahanga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyi ikaba yaratungaga agatoki iki gihugu ku kuba intambamyi y'uburenganzira bwa muntu ku isi. Kuri ibyo byose ariko Bwana Roth yagiye asubiza ko uburyo umuryango yarayoboye ukoresha mu kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu bimunenga ari nabwo ukoresha mu bihugu byose Human Rights Watch ikoreramo. Nyuma yo gusoza inshingano ze muri Human Rights Watch, Bwana Kenneth Roth avuga ko ateganya kwandika igitabo ku byerekeranye n'uburyo buboneye bwo guharanira uburenganzira bwa muntu. Yagize ati, mvuye muri Human Rights Watch ariko ntabwo ndetse ibijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu. Umuryango Human Rights Watch urateganya gutangira gushakisha uzasimbura Bwana Roth. Mu gihe ataraboneka, Tirana Hassan usanzwe ari umuyobozi mukuru wa gahunda z'uyu muryango niwe uzaba ayobora Human Rights Watch by'agateganyo. Nshuti mwari muduteze amatwi, imbere y'uko dutandukana tubibutse ko mu Burundi leta yakuye ku rutonde rw'abakozi ba leta abantu 750 bahembwaga badakora, byatangajwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'inyanja Atlantika hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Naho ibigo bibiri by'umuryango w'abibumbye byatangije igikorwa cyo gusaba miliyari z'amadolari yo gufasha impunzi ziva muri Ukraine hamwe n'abataye ibyabo imbere mu gihugu. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Turabashimira ko mwaduteze amatwi. Turashimira Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Dieudonné Cyubahiro niwe wegeranyije aya makuru na Frederic Nkundikije wari uyihagarariye. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza aho muri hose.